Mabijana hageze. Sawa uca tuvugana. Mugikoni bimeze gute? Igikoni nyene ibintu bisa n'ibiko biratungana kuko ibintu byose nabishoboje nanategejwe nuko nakunda hanagura ibirato hariya. Sawa uriko urabikora neza. Raba rero ubinyarutse kuko numva simeze neza kugira ngo ugende neza. Ndayo nkoresha umwanya. Sawa. None we mw'iyi minsi mbe kwanza we bimeze gute? Kumego nturi kuragenda neza mu kazi? Bisaba rero unyarutse gutanga raporo kuko jewe ntakanuze ya Felisi yarampaye raporo ari ngaho muri Dubai. Na Divine kandi yarampaye raporo ari ngaho muntuze ya ubu naramuhinduye asigaye akorera mu Kirundo. We bisaba umpe raporo ngene ibintu biriko biragenda ko ibintu by'isima n'ingorane bisaba yuko mutancanganyasha. Sawa rero ndaza gutelefona mu yandi masaha turabe ingene wabigize ko wabikoze neza ko tabyononekaye. Karibu. Njira haruguru. Wow! Shiri wanje. Yambi. Shu. Imijo unausigaye ofisi. Yaboneka nyene ko n'umusheri wo mu diaspora. Numva sheri nukuri basinyere ni buke. Oh yabirarenze kare. Tumanu twari hatari. Hatari nije ndabigona. Kandi be, sorry kandi nibagera uko akareba. Nta kibazo. Twicara. Numva rero sheri. Akuri imisi. Byagenze gute? Urugendo narabonye rwaragenze neza muga urya mwanya twamaranye hajya mu bibuga c'indege tuje kwakira. Basi vraiment wabaye muto cane. Wabaye muto. Gusa ubunyere sawa kushite mu rugo. Nakwakira uburindi bazitwaza gutera inkuru nyene twisanzura atangorane nimwe. Nabo nk'ivyo bishashare. Shiri hariya muri Amerika nyene ibintu bimeze neza. Ariko nyene uko vyomera kose ntari kumwe nawe mba numva atavyishimo. Ashobora ariko bimeze none umwanya utaragera igihe kiragera. Ni hatari kweri kanyene turindire nyene igihe kizovyikorera. Usabe nawe amarori. Aya nukuri. Niho mbona neza rega ino iyi klima yayo iratuma tutabona neza nka twebwe. Ngabo ndabona nuko biruko. Shiwe no mukanya nari mpejeje kukurondera kuri phone numva ntirikiracamwo sinzi impamvu. Ji telefone ngira ni kibazo c'amarezo. Gusa nyine hari umuntu twariko turavugana mu mwanya. Urabona muri za business ziwanje hari umuntu akorera Muyinga twariko turavugana ikibazo c'ibya bintu by'wanje zya company za nyene bimeze.
ugize tunyibutsane ubu bimeze gute mu bijanye n'ajya makampani yawe gufornesa amasimo Kile kampani yanjye ubu ni sawa meze neza nta ngorane mfise naraguye n'akarere ego ushobora nk'umuntu ari mu ntara ya Karusi arashobora kuronka isima bitamugora aho sinarashizeho abakozi ubu bintu bimeze neza nta kibazo na kimwe kandi besori nibagiye kwakira yega nakuregeje amajambo nahamagara umukozi arabica ku nzimana jire wimaruja wana Kati ngene shunshitse mu Burundi numva nisanzwe ko mburya na muri Amerika ari heza nahageze naruja mahoro bose satwara sushitse rege tweshishize kuyaga ariko rero nibagiye shaka kwakira nshaka bebe hayi ndagupfinde ufatiki nutsi imyaka nyinshi myaka nubwo ari myinshi mugabo umutima wawe ari ukuntu uterera mu wanje nyene ukaguma ubona ivyo nshaka gufata ndagupfinde ufatiki ntiwagitora ndaguheka nshaka ko ndaguheka wow jire wakumvise urabire mu kabati ko hama tumwakira umushitsi nta kibazo Kweli cyane ni iby'agaciro akayabago merci beaucoup hamashu ibintu mbonye umengo birangoye gutahura neza umukozi yaracari hano yo ujya bene umwana w'umuhunzi gute kandi umwana mwiza ntangorane n'umupfera imyaka irenga 3 uzi ko ubwa mbere karaga kadogo none ubu rwabaye uruntu rw'urugabo muri murunganwe rumwe mengo ni generation yawe none bishoboka gute kugira ugumukoresha umuntu muri murunganwe rumwe urabona yuko namuzanye kunkorera umwana muto kandi vraiment imisi tubaye ngo nari umwana mwiza nta ngorane n'imwe afise n'umwana yubaha mwiza gute nakorakora urumva kina mpamvu nimwe yotumva ndamuvuga nabi none shiri kumengo hariho utwana tw'udukobwa aho hanze tuba dushoboye ibikorwa neza nta kuntu uraba ujya mukozi w'umuhungu kamwirukana ukazana agakozi k'agakobwa umva sheri nkunda yuko nomwirukana kuko iyo bavyo kunda mwana mwirukanye nkazana umwana w'umukobwa none shiri cyankirahe asubya umuhungu nyine urabona ko namuzaniye ari umwana muto umva n'umuntu yamumpaye sinovuga ngo bano ngaha ntagira iwawe yamumpaye avuga ati umwana mutware umva ntagira iyapfa ntagira papa wiwe ntagira mama wiwe umva kuva nkimuzana nikaje ni mama wiwe nikaje ni papa wiwe umva nta mpamvu yo kumwirukana shiri kurambwira ngo ntagira iyapfa kandi uvuze ko hari umuntu yamuguhaye umuntu yamumpaye ndakubwiye ati ubu ageze aha sinakubwira bikuru urumva we rero no kuza barazana ibintu bagutera ko bashirayo n'amanyanga ingene byatanguye sinakubwiyeho nakuze nk'umukozi bamumpaye umwana raba umuha akazi agukorere kugira aronka haba tuvuga naho nyire n'amafaranga make nagiye kuzana nkongera mu nyuma ku mafaranga naho ndamuhemba kweri shira ayo sinamanyanga ikiriho ukumwirukana ujya mukozi jire n'umwana mwiza gutiwe nangorana nteye shira nukuvuga jewe ibintu byo guharira nawe urazi ko guharira je nabimenyereye atari yo swing yanje kuvuga wewe uri umuntu akuze je ndiko ndakubwira ikintu bisaba yuko utahura nk'umuntu akuze nukuvuga jewe kuba nkundana na wewe ukoresha umukozi muri murunganwe rumwe jewe ntibimpesha agaciro numubajama kabisa ivyo ntivyo kwigira bimpesha agaciro nukuvuga wewe ngaha ntushobora guhitamo kumpesha agaciro no kutakampesha nukuvuga kumpesha agaciro nukwirukana uwo mukozi kutakampesha naho
ukumugumiza ngaha ukigumanira n'uwo mukozi. Shati tena ukuri ndagukunda kandi ndakubaha vrema murabizi nta kintu na kimwe nokora kugira ngo ndagushavuze gusa ariko vrema jire uryo mukozi wanje umukozi mwiza je numva ata mpamvu nimwe nutuma ndamwiruka kuko nawe nomwirukana afise niyaja urumva n'ingorane gusa nawe uri umuntu akuze urashobora kwiyumvira ibintu nk'ibi biba bimeze ushobora gutahura umuntu Kumwirukana ntibikunda. ya vrema nta kosa novuga ati ndamwirukana. Indira gato ndaje. Indira gato ndaje. Zigukura umukobwa w'umusivire kazi Wese akadoga. We aho uri mubiki. sindi ko ndoza ivyombo niko kazi kanje fise hano. Ninde akaguhaye? Hagarika. Navuze ati hagarika. Ikirundi ndiko ndavuga nturi kwa gitaho. Hagarika. Umviriza akadogo. Jewe ndibaza uranzi. Ndi mu diaspora. Ndisheri wa nyoko buja. Nukuvuga ibintu byo kuvuga ngo gukora ubuzi ngaha. Guhera mwaka kanya niyisa akazi rero karahagaze inzira yakuzanye ndibaza uracayibuka. Bosi je vyancanze ibintu kabisa vyancanze sinzi iyo bitari mutwe sinzi ko mabuje babizi. Beti je ndiko ndaharira na wewe. Je ko mbona je nawe tutanazinanye ko mbona ata kibazo dufitanye ibi bintu uri kurampura ikiwe. Kadogo uzi ko atanu umutima ufise ushaka jewe nisigure kuri wewe we nubura nyarana n'ivyombo vyawe ngasha. Yanturu nibiki ngaho nibiki mana yanje